Oi, hello guys, ndabaramukije abarundi mwese muri ko muradukurikirana muri kano kanya kuri Buja Hit TV. Ni wa mwana wanyu, wa mwana w'igihugu, wa mwana w'u Burundi, Mr. Captain Dollar Capital, the voice killer kuri microphone ya Buja Hit TV, all the way from African Badman. That's what's up, man. Guys, uyu munsi rero nkuko nababwiye nabemere ko ndabazanira ibintu bigezweho buri update right now kuba mizima bose bari mafungo. Nababwiye ati Poleni na Somu bandaye mufunga eka hasigaye gitoyi cyane kugira amafungo muyarangize. Yes, nkababwira ati mugume mudutumira tuje kugifutari ndeka no ku raid nimuze munyibagire. Mr. Captain Dollar Capital ndi mu gisagara windi muri quartier right now. Nkuko mubibona iruhande yanje hari impunzu nziza, hari ibintu byatari kandi of course naberewe. Uyu munsi nambiswe nande ndaza kumabwira umuntu yanyambise. Uyu munsi right now uturi kumwe iruhande yanje ni Santos. Byinshi araza kubibabwira, byinshi kuri we araza kubyivugira. Nashowe kumurondera kuko maze iminsi ndiko ndumva ibintu bivugwa kuri Wiz Design. Maze iminsi ndiko ndaraba ukuntu Wiz Design asigaye yambara ama video yiwe, ndonka information imbwira yuko Santos niwe yambika Wiz Design. I'll see you. Vipi bro? Yo, safi bro. Uko freshi? Yeah, niko fresh namshukuru Allah. Man, uraberewe sana boga. Thanks bro. Urarenze. Oh, kweli? Ego. Ndifuza yuko ndugiriza akajwi gato kugira yuko badukurikirana kuri Buja Hit TV bashobore kukumva, bashobore kugutahura. Ndifuze ko manzi kabandamukiriza gatoyi. Ndaramutsa abakunzi ba Buja Hit TV. Yes. Yeah, n'abakorera yo Buja Hit TV. Yes. Okay. Yes. Ego abakorera muri Buja Hit TV turafise Juma Jux, Beje de la Capital, nyuma ya kamera CK professional na wenyene ni mkuhinga bw'ivyuma right now. Mambo vipi sasa mzee? Nafurahi kukuona, ndajiwe kukubona mtamu. Yeah. Okay, niko poa. Yeah, mimi huyu naitwa Santos. Yeah, nisumefika hapa niko stylist. Yeah. Wow. Santos stylist Ego. jina. Ego. Santos kumunatamuzi, Santos yakuwa ninde Santos mu bisanzwe? Santos no muntu adandaza fashion. Yes. Ndumukonesere. Okay, ndumukonesere ndandaza musoko ya Kamenge. Ahanyene wasanze. Yo ndandaza. Yeah. Okay. Ati umuntu yifuza impunzu zitesa arondera wewe. Abenshi vraiment barandondera vraiment ndibaza nawe urabibona tu. Ego. Yes, amatwa asumira ngo Santos kera you Santos vraiment hari umuririmbyi Musa Boga. Javre. Bakunzi wa Buja Hit TV mumuravye hari umuririmbyi Musa yitwa Diamond Platinum baby. Oya benshi barakunda kubimbwira muga sinzi gituma babimbwira byoshoboka ko sinibona abantu barambona. Ego. Okay. Yes. Ndabishimira uko banyita abenshi banyita Diamond Santos. Muga ubwi wanje nitwa Santos, nkunda Santos stylist. Uya ni Diamond nanje ni Santos. C'est comme ça. C'est comme ça. Ikintu cyatumye ndakurondera uyu munsi nuko numvise yuko hari ibintu biriko biravugwa niwe wambika Wiz Design. Cyamvuga ati reka nze ndakurondera kuko maze iminsi ndamurondera Wiz Design. Hari amakuru ndonka yereke Wiz Design na Muna Warda ariko ndamurondera nkamubura guys. Cyamvuga ati ko ndakuronse wewe reka nshobore kuza nganire nawe kwanza. Premièrement Wiz Design mwahuriye he, mwabonanye gute na Wiz Design? Wiz Design n'umugenzi. Wiz Design ni umuntu anzi ataratangura no kuririmba. Ni umuntu anzi talayi wanje arayizi. Yes. Talayi wenda yizi yamuji arashoboye. No majambo make n'umugenzi. N'umugenzi. Yakunda gusupportinga akazi kanje ataratangura no kuririmba. Jusqu'à là niwe yambwira, yakunda kumbwira yuko yani nitakuwaga namvika katika nguo zake, yani katika ngoma zake nini uzozura mwambika mu ndirimbo ziwe. Ego nzo ndamwambika mu ndirimbo ziwe. Yes. Okay, mo agiye mu mashow nebiki gusa kibimbwira gitangura umuziki nabona tu man werekana nivyo bintu ko yatanguye kuririmba nabona ujya mu G Wiz arashoboye mu kotsi. Arashoboye. Wiz arashoboye. Kandi Wiz ari kintu azogira muri industry ya music nga mu Burundi. Wiz bro. Yes. Ku muntu vraiment wewe uri kuramuraba Wiz Design ukacumunganyisha n'abandi baririmbyi ubona yuko uwo muhayihe pa ku bandi baririmbyi Wiz Design. Hari baririmbyi benshi hariho nka tanguranye na Wiz Design hariho nka ba Belly Music ba Oleg. Wewe ubona gute na Wiz Design ari muri abantu batatu wewe uri kumuha ikibazo cya kangahe cyangwa uko umubona wewe uri hafi yiwe? Bro,
indirimbo murazumva bose bararirimba uko mubabona ari batatu muga bro ugerageje kumviriza izo ndirimbo z'abo bantu batatu bose Wizzy ni umuntu afise aririmba afise indirimbo za quality hamwe usubiye ku ndirimbo yatanguriye ko n'izindi zidata 6 ico kimwe n'abandi bro Wizzy arashoboye kandi Wizzy impano afise ari ukuririmba kubera kuririmba n'abandi bafise talent bro talent Wizzy Wizzy arashoboye bro eko ndifuza ko ugiye ikintu ubwiye kwanza abarundi b'abaririmbyi bariko baratura muri kano kanya wewe wama uri kumwe na Wizzy kenshi wewe umwambika agiye mu mashow agiye mu biganiro eka ubwirika abaririmbyi bariko baraturikira muri kano kanya okay cyo nabwira ko abaririmbyi babandanye bakora kandi bashira umwete waungane mkono yani washikamane wafanye kazi fasi moja unanielewa kila mtu atumike kwa kadiri yake uko naelewa barashoboye nuko gusa tu novuga nga mu Burundi ari kintu kimwe gidahari hamwe hoba batanga nko ku ndirimbo iva y'ukwezi canke y'amezi sivyo bagashira nka 5 million mu mezi ane atanu buri kwezi bawumuririmbye bro aramatara ari hasi ayo mahera yotahukana ndega banje niyo mpamvu ndakubwiye bro Wizzy arashoboye mu mpote kandi Wizzy ni talent amwe yoronka support ikwiye Wizzy arashoboye niyo mpamvu navuze ni Wizzy waranyemeje kandi natangiye kumwambika muri Valentine subira muri ngoma ya The Power Team Valentine make me fresh tonight make it fresh tonight bro ijya ngoma ndayikunda Wizzy n'umuntu ari pose n'umuntu yitonda n'umuntu yitahuye n'umuntu yumvira n'umuntu atagira ibintu by'umuntu wa munwa n'umuntu anapupa bro iko down lakini anapenda kazi iwe kama kazi so aliponichukua mimi ndio nimefika nasema bro unataka kazi iwe kama kazi hari abantu bashaka kuvuga ati ngo Wizzy designer na Oleg bashaka wewe uri kurabiraba wewe woshobora kwibihi insiguro bro si ibintu byo kuvuga kubera kuvuga bro indirimbo turazizi ari ukuririmba sivyo bya mapatapata n'indirimbo wumva pere yo no mushira muri radio akumva abantu bakuze bakumviriza mon pote Wizzy designer na Oleg niwo bagereranya sishaka guteranya muga Wizzy designer na Oleg niwo bagereranya Wizzy arashoboye Oleg arazi muga afise muri talent yiwe na Wizzy designer kivyake unanielewa lakini ukiwa tape fasi moja bro sio mimi peke yangu Wizzy anajua ubwo nto uri kurabivuga kubera uhora umwambika impuzu nataka kumtetea bro wansaze kibanza sio wewe mwenyewe umesikia maneno msiti natanga kwanza kumva yuko ingene wamenye ko ari je ndamwambika Wizzy ndi umuntu wa mbere nakunda ibintu bya rezo social aho ningekwasha di promote na mimi ndumuntu wa mbere sipendagi tu ya kujionesha bila sijafa kazi ndumuntu wa mbere ngundi igikorwa canje kivuge ndeka majambo sivyo ati ni wamwamise muri ge ndirimbo ya Valentine twarayibonye na ijya costume muri ya Valentine ijya costume iri ku mahefranga angana gute bro ijya costume irazimvye muri 150,000 ijya costume irazimvye sana urayibona umuntu ayifise nga mu Burundi maze kubona ni Farias yo ayifise sindabona nabandi sio ni navika pale bro na mahera bro ni note uzogenda urabe ari coat muri Valentine yambaye ari muri alimentation ya coat nga mu Burundi na muri rimvi no mumaze kuyibonana uzorabe umuntu amaze kuyambara ni Konde Boy Feeling Love na Diamond no amaze kuyambara nabana sani bo hanze donc impuzu ndamwambika Wizzy si impuzu zimenyerewe man ni nguo za quality bro nguo za quality tukiri ngaho nyene hariho abantu benshi bambika abaririmbyi ugasanga hariho abantu bambika abaririmbyi nk'aba K Mars hari nabandi ba Oscar Fashion hari nabandi bakomakomeye bazwi ariko abo mvuze nibo bazwi cyane bro wewe nko mutoyi kuri bo wobabwira iki bagiye abantu bambika abandi baririmbyi icyo navuga kucerekeye abo kuko tuvyemeranye wewe uracyari muto kuri bo nyoja ngaho kiyemera ukagira iki gira icyo babwiye biriza
ndabakunda bajya baje kandi mura ndabumva respect kuri bo babandanya akazi kandi babandanye bambika abo basani kubera turazi umuziki kino abantu batazi clip bro clip ni kintu washobora gukora audio nziza director akaba mwiza muga muri clip mwambisa umusani mubi clip ikaboneka ko ari imbi cyangwa bakavuga ni clip yabaye nziza umuntu yamwambisa umusani yamwambise fo ico no babwira tu bagire effort sivyo bazobambika nabandi komsa tugire tungamane wasanii wa Burundi wapate kuvaa vitu vizuri venye quality respect kwao kabisa waendelee na kazi wewe nta kabufitaniye nabo ibikorwa bizokwivugira bro hapana mimi niseme kazi nasema na wenyewe wanafanya kazi hawajawahi nani vibana waheshimu wale watu wangu bro tukiri ngaho nyene eka turi kwa Wiz Design hari ibintu tumaze imisi twumva ku ma réseaux sociaux Wiz Design na Muna Warda you know hari abantu bavuga yuko ko je namaze kubona ka video nagize na reaction kuri Buja TV ya Muna Warda na Wiz Design yuko bari relation you know eka nta muco mwiza ndabironkera ndivuze yuko uwo muco we uburi kumwe na Wiz kenshi mbega hariho relation entre ya Wiz Design na Muna Warda Wiz Design na Muna Warda sijui vitu vingi kutoka kwao sana ndifuza ko ikirundi so na byinshi nzi kuri bo cyonzi gusa bafitaniye sinzi ko ari banga rya Wiz sinzi me buri mwanya baba ko appel video baba bari kumwe ma message Wiz nanje ndamwike kujya muji peut-être sinzi anaza kuona ni feature yoshora kwa anyegeza muga utu message aramwandikira Muna Warda baramana hafi ebana donc nanje ugi wanje ndumugenzi sometimes turagenda kumuraba tura contre ni tubura ndibaza nabandi barabibona ku mafoto bajya baji babacungere wakona kakitu wale wanaza kuwa piko kakitu me Wiz ananificha kubera je ndumuntu wa mbere ndakunda kumukonsea napenda kumkonsea Wiz namwambia fanya muziki bro unaweza na unajua lakini kuhusu wale watu wawili wale wenda wanaweza kuona kakitu kao sibijui me uko ndababona ndibaza ma message bari kumwe sana barandikiranira sana wako na ukaribu sana lakini sasa sijui sasa eske kama unaweza kuwa wanapendana au mimi mwenyewe kwanza na cost lakini naweza kuwa najua Wiz simjuli mro yake na Muna Warda simjuli mro yake lakini inawezekana piko kakitu siwezi nikasema hivyo vitu lazima muulize Wiz siwezi nikakufa kusema bro na Wiz ndo muhusika wa hicho kitu naweza kuwa nimekosea ego nzomurondera Wiz manzi ndamubaze ishuri kuganira nawe numve ico kibazo cawe na Muna Warda kiri hagati ariko wamaze kumumuca ati hari utuntu turi hagati barakunda kuyaga Wiz na Muna Warda eka iyi semene turi muri semene bigeze kubona nka kangahe wewe uri kurabira muri semene turi lendi no musinzi kuko niriwe ku kazi muga la semaine passée wabonanye yari jeudi bari kumwe na mardi walikuwa pamoja ni mara tatu hivyo muri semaine na pizza ariko uri kumwe bari kumwe horobona babimeze gute barafatana baraganira Muna Warda arafisa mameshi Wiz nyamba ijama meshi ya Muna Warda ibonye iki aguma mukorakora bro mimi mwenye ndacanga nikigwa man ndiyumvira ubuntu bugenzi canke nakantu nyene bro Muna Warda na Wiz Design sinovuga byinshi kuri Wiz canke Muna Warda gusa wako na kakitu ego This Food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi z'akanovera iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. Eat This Food mawe iteka imfungurwa nziza z'akanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. Eat This Food ihari ku bwanyu, duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu. Abifuza kuduhamagara muduhamagara
hamagara kuri 62 39 55 44. Idis Food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. Idis Food ihari ku bwanyu, duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na Idis Food bivanye n'ifungurwa mfungura muri Idis Food bituma ngira amagara meza. Idis Food, mama we waje hageze uri baba lao. Sijui me nami mwenyewe nalipa mashaka. Inawezekana sijui. Okay, bakunzi ba Buja Hit TV guys, ndabakunda cyane. Wari kumwe na Mr Captain Dollar Capital, the voice killer kuri microphone ya Buja Hit TV. Ikintu cyanyuma ndifuza kumenya nshuti yanje, ndifuza kumenya ati mbega Santos twitega iki imbere y'ijya ndirimbo ya Valentine, twitega iki kubona ibindi bintu bishasha wambisa abaririmbyi b'abarundi? Jende muri Batman team kumona wizi cyo navuga tu abantu bitege bazobona akazi kiwanje umunsi wizi azovuga ni ngiye kundi mu stylist nzoguhamagaza utaniachana mbako ya simu nzoguhamagaza mvuge ko wizi yamaze kumva ariko pour le moment kwa uyu muda bro ndi kumwe na wizi igikorwa ciwanje ndibaza ari abantu benshi batanzi n'ubwa mbere bo bambona kuri TV byayivona nona akini bro Valentine ni jewe ari yindi ngoma ya The Power Team na Wiz Designer nije namwambitse kandi muri ibi najua na bro aikai atatumika bitega ibintu vraiment zo kore byo shoboye Wiz Designer sizo mugwisha hasi big up sana nibitege ikintu kizoba kifresh bakunzi ba Buja Hit TV ndabashimiye cyane aho muherereye hose, abari hano mu gihugu cyacu Burundi eka no kwisi yose. Yes, nkabandanya nshimira cyane abantu baje mu commentaire bakandika bakatubwira ati Capitaine hindura iki kora iki, wifuza emission wifuza interview. Ama commentaire aho hepfo uraza kubona nimero ya Capitaine, uraza kubona Instagram yanje, uraza kubona nimero ya WhatsApp, eka byinshi na Facebook uraza kwibona ucinyandikira maze tukayaga. Big up sana ku barundi mwese mu gudukurikirana, abumva ikirundi, abarundi bari muri Canada, eka Janvier the most DJ Kiss, big up sana na wakubali. Bro ndagushimiye cyane akanyuma. Okay, nawe ndagushimiye kuba wanyumviriye ukaza. Cyo nobwira abantu bakurikirana Buja Hit TV. Okay, ini shop itwa the fashion shop. Ndi mu stylist ni Santos. Abafite abandi dukorana Darcy Olamide. Uwo muji afisa Madrid no mu bro. Naye umusanze nga kuri shop arambika, undi twa G1 Jibril. Bose barambika. Okay, cyo notumira abantu ba fana Buja Hit TV nuko bon supporting naje ku kazi kiwanje bakaza kunshira ndafite imizigo ikaze myiza ya manovote. Mani ngira nimero ya WhatsApp man. Ngira nimero ya WhatsApp fast. Okay, nimero yangu ya WhatsApp ni 62 25 25 31. I'll see you. Okay. Big up sana guys, ndabakunda cyane. Ciao ciao.